ashimira. Haleluya, amen, haleluya, amen. Nanti nagategere Imana ndayishima cyane ayigeze kuba ndashimye cyane ikiri Imana minoriya yaramiye umwana yaramiye umwana yaramurize iramuramiye umwana yaruye kugitisha hano basumaga hejuru umwana amaze kurira yavuye hejuru agwagarana abantu bose baravuga ati nta bindi ni gupfa cyangwa yakuragura Yesu nashimye nasanze Imana itabara abantu b'Imana n'ukuri Imana nta n'agapfabu nta n'icumi Dukomeze amashami y'Imana Rwanda byamunyuze. ndashimira Imana cyane byumve ko yabaye umuhanda rwanje yanditse ku Mana amarira ku bana baye by'ukuri ndayishimiye biye ku mutima igira kabiri ndayishimiye mu ibanga akantu heruka kunkorera yankoreye ikintu gikomeye ibyo biri mu ijuru nzogaruka gushima niteguye mwaraheza Dukomere Imana amashyi cyane kugira neza baye akantu ko mu ibanga. Nawe dukorera akantu ko mu ibanga. Haleluya. amen Afrika akatse Imana. Yewe wakabiri Afrika ubona umukozi w'Imana. Imana marifise ariko turavugana nambare ati umunsi w'Imana uzawufise ntahe. Nanje dasa kunigomwa yuko nkozaga ngoshima Imana. Ukuri kumitwaro narifise nukuri agacu narakabonye Ubwo batumurigwa. nukuri Imana ihabwa icubahiro yumve ko ndayishimiye. Hari n'agasurprise yankoreye Agasipiriza. mu bintu ntari niteze. Nukuri Imana yumve ko ndayishimiye. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Amen. Imana baheze gukomereza amashyi akora agasipiriza kandi kamwereka cy'igitangaza. Yesu nashimye. Ndahagaze ndashima Imana. Hari ikintu Imana yadukoreye mu muryango wacu. Mama yaragwaye guhera mu kwezi kwa kabiri. Mama yaragwara akiruka mu bapfumu. Agwaye yibaza yuko kwa muganga yoshobora gukira. Yaguma ajya mu bapfumu. Ariko Imana yaragwaye agera kure. Ariko haragera igihe Imana yakora igitangaza. Haragera igihe nyene agomba gupfa. Aravuga ati nimujyane kwa muganga. Kwa muganga turamujyanayo. Tumujyaneyo ntibamutora indwara. Baca baramuha imiti yamire n'indi miti. Aragenda yari yabyimbye arabyimbuka. Ariko Imana yarakoze igitangaza. Amaze kubyimbuka nyene turabona yuko nyene yoba agomba kurangiza agapfa. Kandi naho nyene haragera igihe arihebura. Ariko ndavuga ati nubwo imeze uko yaragera kutaha Imana iragukiza. Ariko Imana yarakoze ibitangaza wenyine arivugira ati jewe abapfumu ndabahetse. Aravuga ati n'imiti nahora nica kw'idasago navana mu bapfumu ndayiheze yose ndayitahe yose. Rero Imana irakora ibitangaza. Muri ibyo amaze kubivuga Imana yarakoze igitangaza iraca mu bantu baravuga bati nubwo ameze gutyo ari n'amaraso ya kambi. Yaragiye kuri hopitali baravuga ati amaraso afise make baramutera ishashi zine. Ubu akaba yaravuye mu bitaro yaratashe. Ubu ubuzima bwiwe bukaba bumeze neza. Abashimira Imana n'ikindi Imana yankoreye ariko ikindi gitangaza yankoreye. Nabonye Imana yarankoreye ikindi gitangaza irangu ikindi kintu. Nkaba nzoza ngashimira Imana kuri ibyo byiza yankoreye. Yesu nashimye. Amashyi kuri Yesu yamugiriye neza. Uze mwana. Yesu ashimwe. Nango bamushimira Imana ku kintu yakoreye kuri iyo Imana yarantabaye nkabana ubuzima. Iyo narabyutse iyo kazi nk'uko bisanzwe misi yose nizo ku muryango nkora n'akayabo turagenda n'akayabo nk'imetero 10. Karahimirira nyibaza nakamurika iki afite avuga ati rero muri hoteli urabo bwakeye nabaho agenda
ndatoca umwana turagenda mu kazi nciye ku mbuga nko mu saa sita ambwira ngo wewe wowe nta kibazo wagize teka je kuva mu gatondo sinasita cambaho ndagenda gushika saa indwi n'inusu umuntu yambuze je sinzi yavuye yavuye ndari mu ikambi atera nkubita aho yavuze ukuguru aca kubita kuri moto moto zose ziramenagurika je mu buzima ugomba gukomera turahariya abapolisi bagenzi baramushikira kubyo magaze bitwara namwe harabya je ntibikunda cyo basico naguze ifise mweneco nabukumwe ibintu zogenda niba muneshereze cyangwa ibintu barahari azabitunganyiriza ngoya ngo ntibikunda sinzi iyo mushebe yazananye araza twumviriza ashamutegeka amureshereza ndashimira Imana n'abari ubuzima ndayikengurukira bwe ku mutima umureka n'akasema ry'amashimwe Imana kandi mu bitaro Imana